muravya ibibazo by'abarundi ngo gute nashoboye kusanga mu mana nyagasani we wamye umponda kupaka sister ni gute washoboye kusanga aha irya mbere nje ahantu ico ni cyambere gituma urarana ibirara yego numva noguma ngaha yego abandi bamaze gushika nuko Imana manje mwerekera reka ndakureke vraiment nizere ko tuzakuya nuko mubibona inka yase koga oya Alvine Smith sikiri Alvine Smith bavuze gushaka umugabo Alvine Smith nuko mubibona hari rusaratinye koga amazi inka ntiyoga bisabari rabi yinyigereye ravase arase koga bombo clat inka ni giriki inka niyoga bombo clat ravase aratinya amazi bavuze ngo umuntu ashaka umugabo atwara ututuzi aduteka umuhungu acavuga ngo wurubanje nagutwaye je rero Arvin ingo dada agomba Arvin bavuze ngo ushaka umugabo musuka kaya amazi ashambwira ngo ndagutwaye igihimana yandema turi ni kumashuha aya mazi arashusha aya mazi jewe no yavuga ko yankijije kuko nari inkonga ataya amaguru n'amaboko hanyuma rero nje kungaha kumuvukanya ambwira ati hamwe woja mwayo mashuha wora mugaba amazi ndayemera ko yamvuye amaguru n'amaboko aho rero waje kuva sangara jewe naje 12 mva hariya kumuhweza aha mu mavi nararibwa aha mu birenge bigatimba sinshobore guhonyora hanyuma aha mu maboko bigahekenya sindari njyana bigakubita biguguna baca bambwiye bati woza mwayo mashuha woronka gahengwe maze kuzana imengo ndare sinziriye nta wundi muti narose n'uyu nyene no kwa muganga waciye uheba kuje yego ni wari wakongatajwe n'iki ndabimenye ngo niri batizima. Yes, bakunzi ba Gata TV. This is Mr. Vibe. Murano ko turi kumwe n'umuntu yanyigije. Umujyana bariko ari umubona none yarabaye umulota. Uno yanyigije. Baba. Narari umubona kera cyane. Tosa ruola. Ibi ni kubera yatembereye mu bihugu byinshi. Ola uja kandi ubiriza tabwiye. Ije rije kubata mu bibuno. Ola. Ariko icyo wiyagiye baba. Ufise icyo wiyagiriza kubera iki wankabona gufata uko so utarishikaye ufata uko n'aba boss no man uri umuhungu mugezo wanje kwafata mu kibuno bro bombo club so tusalimie kidogo papa yambu fresh nipo gute Alvin Smith yashoboye kuza muri visit Burundi muravya ibibazo by'abarundi ngo gute nashoboye kusanga mu mana nyagasani we wamye umponda kupaka sister ni gute washoboye kusanga aha Thank you so much. You love you. Twaje gutembera Burundi. Urazi ko ngahari wacu. Ni muhira. Ariko Alvin, Rafa Pasurana yuko nasimbizi yabivuze yuko wifotoje. Wifotoje utambaye fresh. Ntambaye fresh he. Uvuga wambaye umwambaro w'abatimbo ufise amadrede. Ivyo ndakubaze wewe. Ndakubaze ikintu kimwe. Umwambaro w'abatimbo wambaro bameze gute? Nta madrede aba yemerewe kandi simbizi yavuze ati nuko yagusaba imbabazi wari kwinjira mu gasho. Uvuriza rero ndakubwiye. Naje ndavyanse simbizi nusabira imbabazi kandi ntingiye agasho ndaza gusuzugura. Sivyo none. Ningiye agasho ndaza kugusuzugura. Kandi abisubiyemo. Murekede. Ningiye agasho ndaza kugusuzugura. Make sure ubigize big ivyo bintu by'umwambaro hama ningira agasho kandi ntingiye agasho ndaza kugusuzugura we. By the way abantu benshi barabigaye ngo yakwinjiriye ubuzima. Uvuriza erega ujya mu jama bajya abajama bose n'abana kuri jewe baba rero baba bashaka turi ujya n'umwana anasemaga yeye ndo urumva rero baba bashaka kuvuma kandi me understand turi muri entertainment sivyo none ugomba uvuga ko simbizi yakuvumiye ugenda mureze jiwe bro genda reze bro navyo menye ko gendeze man uyo mujama arashaka kuvuma bro sivyo none ariko kuba utarafatwa arabifise muri aho kuko yavuze umwanya munini gusa igihugu ni cyawe ni cyaso ariko Alvin kuba ntarafatwa mu bikini muri bibamaze umviriza baranga Madrid umviriza amadredi
bisigura nagiye tubasanze. Nous sommes dans la province qu'on appelle Burunga, en commune Bururi, sur le mont qu'on appelle Gikizi. Le mont Gikizi est parmi les plus hautes montagnes du Burundi. Le plus haut sommet du mont Gikizi se trouve à 2100 mètres d'altitude. Nous sommes également sur la crête Congo-Nil. Ça veut dire la crête qui sépare deux bassins, le bassin du Nil et le bassin du Congo. À partir nous sommes vers le nord jusqu'à la Méditerranée, c'est le bassin du Nil. Au sud de cette crête vers le sud, c'est le bassin du Congo. Cela veut dire que tout le Niger et ses affluents au sud de cette crête se jettent d'abord dans le lac Tanganyika, le fleuve Congo, pour se déverser dans l'océan Atlantique. Tandis que l'eau qui sort vers le nord va à la Méditerranée. La crête constitue alors la ligne de partage des eaux. Au nord, la Méditerranée, au sud, l'Atlantique, la crête, c'est la ligne de partage. Voilà alors comme orientation. Histoire alors, c'était en 1930, un certain Allemand du nom du docteur Burkhard Waldeck. Il était explorateur. Lorsqu'il était en Égypte et sur la mer Méditerranée, voyant l'ONU se détendre dans la mer Méditerranée, et il s'est posé la question d'où vient cette eau. barahejeje kutwiganira bimwe mu bigize akaranga k'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nkuko mubibona tuko turaja kuri ya piramide, murane yuko abantu banezererewe na runo rugendo. Murane yuko abantu bakeye mu maso iyo bariko baranezerererwa igihugu cyabo. Iyo tuko turabereka bino bintu, tuba dushaka kubereka yuko igihugu cyacu gifite ubutunzi. Murabona ko nakimkiwe. Salam. Safi. Uri bon? Ndakubona. Big man. Waheruka mu gihugu kibanye. Aho wagiye gukora amateka n'ubaciye kugura. Udushote twawe umuntu aturavye aratwenga kuma. Niki kintu wabonye igihugu cyacu gifise gusombya kiye gihugu warurimo? Bon, nta kintu mfise navuga kigisomvya abwo n'abantu abartiste apana igihugu abartiste entre yabo n'abantu bakora cyane ubwo ugiye kubiraba abarundi n'abantu bisanzura cyane mu byerekeranye no gukina mu domaine atandukanye mu vy'inkino mu vy'ibiki ibintu vyinshi vraiment ubwo ugiye kubiraba twese turi kuri level ya gutyaye imwe. Uvuze ko turi kuri meme kuri de semi level ubushatse kuvuga yuko dutahoze neza man. Cyase kuvuga yuko misandokazi ni kamwe no gutwenza. Tu umwete niwo novuga utandukanye abartiste. Wewe wakoreye mu gutwenza. Yes, ko domaine ko niyo ndimwe. Ibintu by'uburimyi ntavyo nzi. Nakashema ndakora. Urumva bisigura yuko ino ntozeye runo rugenda rujya mbere urujemo. Ngaha turi. Yego. Papa. Ni jya mbere nje hano abora. Ni njya nyuma. Reka nizere yuko hari byinshi cyane uza kwiga. Uvuze ngo ni jya nyuma. Ama blague. Ine kwakura ama blague menshi. Fresh. Asante sana papa. Big Sari. Salimia kidogo. Uyumva gute ndabona umuroho warebye. Tugende nta kibazo. Sava. Uyumva gute? Ndi neza. Ino vibe yumva. Bon, mvuga ni aventure nziza. Kuze gutembera igihugu cacu. Ndabona urafise umunoho wo gushika hariya. Nukuri ahubwo manze muri ndire shikiye. Bigo tugende ntacu kwimira mana raduhe. Bon. Jenda kwisoma française sino nihebye. Bon. Ego. Parce que ibintu bishobora kuzamo umuntu wari wese. Niki kintu ugiye gutaha wirata muri kino kibanza cya mbere duhereye? Bon, ikintu novuga nza gutaha nishimiye. Ni rya mbere nje ahantu. Wow. Ico ni cya mbere gituma urarana ibirara. Ego. Numva noguma ngaha. Ego. Abandi bamaze gushika nuko Imana manze mwerekera. Reka ndakureke vraiment nizere ko tuzakuyaga. Okay, nta kibazo. Ari kuri smart. Yeah, thank you. And then we're trying. I'm your fan. Thank you. So
urabona ko twamaze gushika kagaga mwebereke genda ukore ko mana uryoherwe. Yes bakuzi wa Gatective murabona ko n'umustar wacu ameshafika. Iyo ndayumvya wa visit Burundi. Turafise amazi y'amashuha, amazi ashushe, turafise na shite, yo shite bita Nyaruyange, ni mu rukikamo rwa Kibimbi. Ego ayo mashuha rero dufise ngaha yubatse gutatu, ni 3 base,
izo base zitatu zishushe mu butandukane. Rero kubera ayo mashuha atandukanye nta muntu n'umwe ashobora kunanira kuko nyama base atandukanye mu bushuhe kandi abantu barayahurumbira cyane kuko n'amazi ngira kamaro n'amazi avura ingwara nyinshi zitandukanye. Amashuha rero yarabonetse kandi yabonetse kera cyane. Ukuntu yabonetse hari hasanzwe hari mw'ishyamba, hari ishyamba rinini cyane, hakaba hari abantu b'abahigi kuko kera abantu benshi bari babeshejweho n'uruhigi. Binjiye muri nyashamba bacabona ahantu hafuka umuhishi, baca batera begereza, bakozemo basanga ayo mazi arashushe, baca bayamenyesha inzego zari zisanzwe zirongoye icyo gihe, baca barahakwabura, barahagira neza, barahagazura, barahagura ikiba ibase y'amashuha nziza. Abantu baca batera bayamenyera, bakaza kuyaraba no kuyota bakayota. Abantu bibaza ngo jengo turi kumwe aha dukongendera hejuru ku mazi. Genda turabe sana. Yusra kubatamuzi ndi kumwe na Yusra. Kubatamuzi ndi kumwe na Yusra, kamera iri hari. Kubatamuzi ndi kumwe na Yusra, umukopine wanje. Ego igihimana yandema. Turi ni kumashuha. Aya mazi arashusha murabona yuko content more sister yo dada ariko aka kantu mukoze Visit Burundi kwani ma visit ibindi bigo bihora bigira nakaye kantu ubona Visit Burundi izananye no 7e edition. Bon, twebwe bwa mbere na mbere tugira kugira ngo du promoting donc tourisme domestique yo ngaha muhira. Hama ico dushingira ko cyane ni kwerekana ko Burundi bufise ivyiza. Nk'ahantu turi umuntu ahifotoreje kwiyumvira ati mbega aha turi ni hehe, nutahure ko turi mu Burundi, pourtant ni mu Burundi sheri haranyerera genda buhoro. Kandi ndabona yuko igihugu cacu cateye imbere mu kwitaho, nta kibazo we bandanya mu kwitaho intuzi bigo ndangakarangura na nk'iki nyene baracubatse neza. Aya mazi ubwa mbere yari amazi ameze uko nyene, gusa amazi nyene ameze gutyo atemba uko nyene. Ego murabona ko bashoboye kuhubakira. Aya mazi baravuga ko afise akiza, arashobora gukiza ibintu bigenda bitandukanye. Hama bakunda ibintu bijanye n'amareba nko ngaha Yusra yibaza ngo azosharonka amahera avuye ngaha Chelsea. Buze amahera none mwambwiye ngukuri mikoshi bizana amashansi ndi ngaha gukora iki? Uje muri chance. Jewe inje kurondera la fortune. Bambwiye ngo bizana amahera. Baje kurondera itunga. Dawe kuva nyuma yo kuva ngaha witeze iki sasa? Je kwanza sifise ama croyance obscure. Je ndemera yuko ibintu vyose dufise n'Imana bitanga. Rero kuba naje ngaha canke naje ngaha anyatsinca ndonka ivyo ntari mfise muganda birakora Imana hageze. Ahubwo ico bari kumbaza ni kubijanye n'amagara. Nk'ubu ndazi nk'ubinyanya vy'uburuhe nari mfise mva ngaha vyaheze. Yaba bikundana ari kugenda mu amazi. Yaba bikundana ari kuja mu mazi, none bambwiye ngo jewe sinje yo kubera mfise ngo ivyaha vyinshi ngo twagwa. Rero ndarindiriye nzoshike kwa pasteur. Ndarindiriye kwa pasteur inzobanze kwanza kwihana hamace ngaruka muri aya mazi ya ego. By the way turiko turagira vibe nziza. Yes bakunzi ba Gatech TV nkuko mibona turacabandanya tugendera abana bari. Ano mazi arimo abantu benshi ariko hari umuvyeyi nto kwirengagiza twabonye. Umunyokuru n'amahoro gamama. Murakomeye. Yego turakomeye n'ukuri. Aya mazi jewe no yavuga ko yankijije kuko nari inkonga ataya amaguru n'amaboko. Hanyuma rero nje kungaha kumuvukanya ambye ati hamwe woja mwayo mashuha wora. Hanyuma rero nshitse ngaha. Byaragenze neza. Mugabo ngaha ndakina nkagahera kukuriya kukubera mbakure cyane. Ndakina gahera kukuriya mugabo amazi ndayemera ko yamvuye amaguru n'amaboko. Aho rero waje kuva sangara? Jewe naje 12 mva hariya ku muhweza. Ucushika ino sangara? Nashitse ngaha saa 5 kubera amaguru. None nikihe kintu wotumirira abandi bantu usanga badakunda mwe nano mazi? Ayo mazi ni besha vura nabo kumugara ngo baraza ngaha. Wewe wumvise intahe y'umuntu yakijijiye? Jewe nije ndayivuga kubera
kubera jewe na aha mu mavi nararibwa aha mu birenge bigatimba sinshobore guhonyora hanyuma aha mu maboko bigahekenya sindare njyana bigakubita biguguna baca bambwiye bati woza mwayo mashuha woronka agahengwe maze kuzana imwe ngo ndare nsinziriye nta wundi muti narose n'uyu nyene no kwa muganga waciye uheba kuja yego wari wakongatajwe n'iki ndabimenye ngo niri batizima ngo niri batizima niri batizima yego ngo mbone ariko reka dushimira Imana yaremye ano mazi yego me kweri yego mi mwini navyo aha nibona ngaha nose gatatu ndasaba indaro jewe mba ndose inshinge zitatu z'aya mazi yego ano mazi agiranye n'ishinge zitatu ndonze gatatu ngaha amenya ko ntwanye inshinge zitatu zitatu zimanana murakoze yego cyane murakoze nawe yego yes bakunzi ba Gatective murane ko ibyiza biri hano ntitwobiheza hariho n'abasaza nsaba mama gusa n'amahoro namwe mwiturije nyene ujya tubari ati hari ingwara zari zamura mukongataje namwe kuza hano kwanyu byagenze gute wabimenye gute twe musango tuzatuvuka hafi yaha mugabo dukorera Bujumbura ariko iyo tuje no tuza kuza tukaza mu gitondo tukahirirwa tukava ku mugoroba aho mwashitse kuva mu gitondo nta ngorane bishobora kubateza oya ahubwo no kutuvura we nibihe bintu umaze kumva yuko akiza no mazi amazi arankiza kubijanye n'amaguru ndakunda kugira ingorane y'amaguru mpaye ngenda bikaho ngenda kubera ribatizimu mugayo nje ngaha mari misinza mvino vyaheze byose wow musanze turagushimiye cyane kuko n'ikintu cerekana igihugu cyacu ciza cy'u Burundi namwe mwaje ngaha kubera iki Tiboneje ngaha nabone ngene natubaguritse waratubaguritse kare hasumba ngaha waje ujya mbere ngaha yamaze kabiri inzu ariko uramaze raba bakunzi ba Gatective murabona yuko no muntu yari yaje ukuguru kwarononekaye ariko muri kano kanya kuva ku wa mbere ni ibintu bitangaje cyane yego nkuko mubibona inka yase koga oya Alvine Smith sikwiye Alvine Smith gushaka umugabo Alvine Smith nkuko mubibona hari rusaratinye koga amazi inka ntiyoga bisabaye rabi yinyigereye ravase arase koga bombo clat inka nigiriki inka ntiyoga bombo clat ravase aratinya amazi bavuze ngo umuntu ashaka umugabo atwara ututuzi aduteka umuhungu acavuga ngo buri wanje nagutwaye je rero Arvin ingo Arvin ingo dada agomba Arvin ingo Arvin bavuze ngo ushaka umugabo musuka kaya amazi ashambwira ngo ndagutwaye ingo